Ego uno munsi turi kuri televiziyo ya DICOBU dufise umutumire nanje ku mazina ni Isima umwami nkaba ndumwe nza kuba ndi kumwe n'umutumire wanyu. Hama igiteramo dufise uno munsi ni igiteramo citwa Terera. Ico giteramo ni ikiganiro giha ijambo uwo ari we wese afise ico yoterera mu iterambere rya diaspora ndundi canke ariyo yose no mu iterambere cy'igihugu abamo canke avamo. Bakunzi bacu mudukurikirana ngaha kuri televiziyo yacu ya DICOBU TV, uno munsi dufise umutumire adasanzwe nkuko mubizi bavuga abakurambere ngo umugabo atariso ntumuvuga mu izina. Reka rero tubahe umutumire wacu kugira ngo abibwire abaramutse. Kaze. Amahoro amazina yanje banyita Pasteur George Nkurunziza. Ndi Murundi aba muri Amerika. Ego murakoze. Nkuko muvyumvise umutumire wacu ni Pasteur. Nico bituma twababwiye ati aba bantu babafise ayandi amavuta akomeye mubandanye mutuba hafi mudukurikirane muri iki kiganiro bita Terera. Twumva intererano atuzaniye muri diaspora yacu canke mwihindagurika rya Afrika canke mu Burundi. Rero reka tuje ku ndunduro y'iki kiganiro nkuko twakibabwiye ni Terera. Rero tugomba tuje mwidonido y'ikiganiro. Turabanezerewe Pasteur, none kuri beshi batakuzi ishengero ryanyu kuri bamwe bagomba kubatembera no kubakurikirana gitwa gute canke bo baronka gute? Jewe office ministere yitwa Better Art Ministry. Dukora ivuga butumwa mu mahanga. Ariko nonga dufise eglise muri Boston, ariko ubundi muri Arizona niyo mfatanije n'abarundi bene wacu muri eglise. Murakoze cyane Pasteur. Hama nkuko muvyumvise yamaze kuvuga aho mushobora kumuronka. Hama ibiganiro vyacu bizobandanya, batazoshobora kubandanya mubikurikirana murashobora kuzomuhamagara cyo mugashika ku rushengero rwiwe kugira ngo mushobore kumva amavuta aciye muri butumwa bwiza. Hama Pasteur, uno munsi nkuko twabibwiye abatumire kandi namwe twabatumiye dufise ibibazo tubona yuko bihanze diaspora yacu canke bihanze twebwe turi nyambukira no vuga mu kirundi ciza ngo abarundi bakorera mu mahanga. Ikibazo ca mbere ni kibazo tubona twebwe tumaze imyaka myinshi, turamaze imyaka irenga harabameze 10 20 30 mugabo tugiye kuraba twisunze iterambere ryacu ntiri ku rugero rushimishije nkuko tubona mu bandi ba diaspora twovuga nk'abava muri China, Russia n'ahandi. None ubona yuko ikibazo dufise nka twebwe ba diaspora twavuye ku mugabane wa Afrika ni kihe gituma tudashikira kuri iryo terambere abandi bariko? Iyo ni question nziza cyane, ikibazo ciza kandi abarundi bose canke abanyafrika kenshi dukunda kwiyumvira. Ikintu ca mbere nyamukuru kugira habiterambere mu bantu biwacu baje bava muri Afrika, ca mbere nuko bagira urukundo, ca kabiri bagakorera hamwe, ca gatatu bagakora bibuka iwabo iyo bavuye. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Twose tuvyiyumviriye twoshika kure. Hari n'ama example menshi cyane, ama research menshi cyane nagenda abona. Nasanze mu bantu notanga kwa karorero babikora bakaja hamwe bakumvikana no guha akarorero nk'abajuife. Abajuife iyo baje muri iki gihugu bakorera hamwe. Niyo abashitse ubwa mbere bategeza kumenya hari umujuife yahashitse. Community yabo baramenya ko yashitse kandi baca bamufata ukuboko bakamufasha. Urumva rero ni ya unité gukorera hamwe nico gituma batera imbere. Natwe urumva rero tubikoze tukagira gwa rukundo byose urumva ko byoshoboka. Murakoze cyane kuri iyo ntererano. Engarutse ngaho uravuze ikintu gikomeye cyane ati urukundo. None umuti ubona ni kihe gikenewe gukora canke twokora kugira ngo ugo rukundo beshi babuze canke hari ibintu bituma ugo rukundo rutaboneka tubitorera umuti?
gikuru nyamukuru no kumenya definition y'urukundo niki. Abantu baravyitiranya. Urukundo iyo ugiye muri Bibiliya usanga Bibiliya ruvuga cyane. Muri Ancien Testament iravuga tuyisanga nka 250 incuro 250. Muri Nouveau Testament tusanga bavugamo urukundo nk'incuro 244. Iyo ugiye muri Yohana arabivuga mu rukundo incuro 72. So bisigura iki? Ni hamwe muri Yohana 3:16 aravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ubwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfera ngo ariko azahabwa budahera. Urukundo ntirugira iyo ukunda uritanga. Je kenshi nkunda kubivuga gutabara. Iyo utabara bakabwira ngo inzu yahiye harimo umwana wawe nturaba ngo inzira ikirasha witeramo. So rero nubu niko dukwiye kumera. Umenye ngo hari umuntu w'iwanyu muvuga ururimi rumwe ntumureke. Niyaza ukamenya keneki afise ikibazo niyanze irikirasha ntarinda kugusaba. Iyo ubikoze rero niko rukundo umva ko ariho bihagaze. Tumaze kumenya ni giki twokora twebwe nk'aba diaspora kubera mumenye ngo harabo wasize kandi bakurindiriye. Hari igihugu cyakurungitse kikurindiriye. Na Paulo yarabibwiye bate ngo yabwiye Isima ngo ndashaka nkujye kwikimazi kizima muri Kristo Yesu. So bashaka kukujya kw'ikintu wewe uzokwama imbuto n'izihe mbuto uzoma kwama. Servo ko tujya hamwe dukundane dukorere hamwe twibuke iwacu. Murakoze cyane. Murumva yuko pasteri umuntu ari kuduha amavuta menshi nabwo ati nimudukurikirane hari amavuta adasanzwe muri iki kiganiro. Ego hama pastor reka twongere tubaze ikibazo gikomeye cyane. Hari iyindi myidogo ihaba ugasanga umuntu arafashe umwanya wiwe aravuze ati ndamanutse muri ca gihugu c'amata n'ubuki ca gihugu canyibarutse ko avuga ngo nta wibagira aho yataye uruzugi. Mugabo gacu usanga mwiterambere canke intumbero yarafise mutwaye abo ahasanze bamubereye inzibitizi bakabona yuko umenga aje gutunga kandi abasanzeho bari mu buzima bubi ndetse ugasanga bifisemo n'ukuboko leta ibifisemo ukuboko ugasanga umuntu irikira munaniza mu bintu vy'idokima kuronka impapuro zishobora kumwemerera gukora ivyo bintu. None nka mwebwe mumaze kubona ibindi bihugu kuko imyaka mumaze ngaha ni myinshi ingene bateye imbere ingene iwabo biborohera gufasha mutera iki kuri abo obifuza gukora canke bagumvye gukora bakagira ikibazo nabo bantu canke leta mwiterera iki kugira ngo ishobore korohereza uwo murundi wese aza yari kumiye akavuga ati wacu ndabona ntaco nokora yongeye bankubita ku maboko hama umutima ugaruke hamwe kuko nivyajyaje mugarutse ku rukundo ruhabaye rukabana hariya turashobora guca gukora umumva w'ubu wahe iterambere iyo twavuye. Ngiye kuraba icyo kibazo ni ciza cyane no cishura mu bice bitatu. Igice ca mbere novuga no banza ku gihugu. Igihugu ni nk'umuvyeyi. Igihugu iyo cakira abantu kikabafasha n'abantu bagira ca ciyumviro cyo kuza kura muvyeyi. Rero nk'igihugu je mu kugite impanuro canke intererano notanga ku gihugu nkatwe tuva muri Afrika. Iyo dutashe tuba dukeneye abatwakira tuba dukeneye nitwagenda kuronka ivyo kurondera ibipapuro ari nka projet tuzanye tudodore batwugurure kandi batunyarukirize. Kandi ndashima hari mu bihugu byacu unye bariko baratera imbere bariko barabibona basigaye bugurura imiryango y'aba diaspora. Ni vyiza cyane nifo ko rero bakomeza kwagura kuorganiza bakagira ibintu bijanye n'aba diaspora. Iyo ni nzira imwe kuvyerekeye igihugu kandi ico gihe natwebwe turi ngaha tuzomanuka kandi hari ikintu dufise tuzoterera igihugu. Hanyuma n'aba diaspora ifo ko twitaho tumenya ama information aho tuva.
tumenye ngo igihugu cyacu ni iki bitwemerera iki niki batworohereza mu yihe nzira none nitwashaka kumanuka tuzocahe izo ni information twe nk'aba diaspora dukeneye kumenya kandi ndiazi igihugu cyose kiba gisaba ambasaderi nico babereye mu bihugu bitandukanye iyi information dashobora kuronka oca mu ambasaderi oca ku bantu baserukira igihugu mu mahanga so ico ni intererano cyane nobwira aba diaspora niba bamara gukora muri gwa rukundo bagakora kuko n'Imana avuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu mukore mumenya ngo turataha mumenye naho muzoca nimwamanuka ndivyo hari abavuga ati twebwe dutinya ko tugiye ku investisi wacu baratwiba harabibwa na benshi n'umuryango wabo kwiba nawo muvukana abo kwiba harabubatse amazu bakazarungikira amafoto ariko ni ya handi navuye ngo ndavyishura mu bice bitatu aho ni harimo ikosa njyawo ugiye ku investisa kuko umu investisseur n'umu visionnaire kuko ufise vision umenya n'ingene urindi ivyiwawe so umenya buhashira ukamenya n'ingene bikurikirana kenshi rero niho ikibazo kiba hanyuma bigashikira umuntu umwe akacaza akayibwira abandi akaca baba mu bwoba ijumbo rero ku ntererano tera aba diaspora ntibatinye ego hari abantu benshi investisa n'uyu munsi baraca investisa kandi mu bihugu byacu tuka investisa so rero noterera umuntu wese ashaka investisa imuhira ni muhira. Good. Ego murakoze cyane. Hari ijambo wagarutse ko nimvira ko noca nkora ko cyane gose. None turavye twebwe tugomba ku investi hariya. Ugasanga umuntu arashoboye kuba ngaha uburyo araburonka ariko ugasanga wene nka wewe ntangakarorero pastor dukora hamwe tumaze kuba dukora hamwe asanga wowe uramaze gukora ikintu gikomeye cyane iyo wavuye mu tuvuki wacu muri Afrika mugabo jewe nkasanga ngiye kuraba nkakoza ati none iki kintu wakoze vyagenze gute wewe bigakunda dukora hamwe je bitakunze intambara mikunda gushikira abantu nkabo iva kuki kandi sare rusanga ari zimwe mu gihe jewe noba ndonka umushahara ungana n'uwi wawe ugashobora kugera ahantu we investing hariya bigakunda mugabo undi akakubwira ati jewe nagerageje ntibikunda biva kuki so aho rero kenshi bikunda gushikira abantu no tanga icyumviro kinini cyane kandi gishikira aba diaspora iyo ushitse muri iki gihugu hari cyo tubyita ngo ni trap na mbese iyo giye gufata nabonye abantu batega imbeba bayishiraho akantu kinjya ikaza yegera yagenda kurya igafatwa so no ngaha rero amahera arahari akazi karahari akazi kera nahora numva baramubwira ngo pensionné sans travail ugasanga ni abantu bari mu gihugu nta kazi nubwo bagashaka ntibakabona rero iyo ushitse ngaha ukabona akazi nukore gusikiya trape nababwira barakugura imiryango ushaka gufata imodoka yose ushaka ukazopfirira yamara ugukoresha ku investisa ukahereza mu bintu bakuhaye bakwemerera inzu ukaja mu kugura inzu kuko byemerewe utarashobora kumenya ko amahera winjiza uzoronka yo saving nayo utanga canke ntihagira igihe ikintu kiba kufise reserve uzoba urariha muri ico gihe utari kurakora surumva byose nibiharuro rero nk'impanuro mp'abantu biwacu ni kumenya ngo ukoreshe make ubike menshi no gwakarore benshi barabona amadorari bakayakorako ariko no guha agasokre kugira ushobore buri munsi ni wajya amadorari 6 menya ngo ndari Isima mu Isima Burundi ko ifite imiburo nivyo bifanye n'amafaranga yacu 6 uvanye n'amafaranga yacu yavunjije arabamwe mu Isima wow cyarocisa cyane rero fata ayo ujya bafata yo koresha ushobora kuyasuzugura kuko yakora ariko ushatse kubaka na masho ngo yubaka wow niyo mpamvu ubona bamwe
bagira icyo bashikaho abandi ntibagira icyo bashikaho umva bariyima batandukanye ngene bakonsoma amahera yabo. Okay. Ego ndumva turi kuja ku yindi point ikomeye cyane aho nkaca mbaza rero ikibazo kuko musanzwe muri abakozi b'Imana vyoroha gute kuko jewe ndiko ndaraba ndabona kumenga amashengero murafise ikintu kinini mukwiye kudufasha cyo mukwiye gufasha igihugu kugira ngo abantu batahure bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuba tonda lendi jusqu'à dimanche ku rushengero mugabo gasanga mu bintu byo kwiteza imbere mu rugo ntacyo bimubwiye mbega ni inyigisho nkeyi canke ntacyo mubivuga ko kuko communauté kenshi nka twebwe ba diaspora benshi vyinshi turafise hope nini cyane ku rushengero mugabo nkaca sanga majority y'abantu benshi turi mu bukene mbega ni laki nkeyo y'inyigisho canke n'uburyo nkuko bivuze dukoresha amafaranga aho icyo ni ikibazo cyiza cyane ahubwo ndagiye n'ibibazo ari kurambaza yego vraiment biravuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge kandi kuva mu cyaha niko kujijuka so iyo umaze kuba mu buzima bwo muri eglise ugakunda Imana no baterera ko biga ijambo ko ijambo irimwo ikintu cyose ni wamara kwiga ijambo rizogira rizokubohora hari abantu bakurikira iby'Imana n'ivyo nkuko bivuze ishengero rirafasha kandi abatunzi muri Bibiliya ni benshi Bibiliya iravuga ngo nta mutunzi azoza arusha Salomo nta mwami azoza arusha Salomo kandi yubaha Imana cyane rero ntibisigura ngo kubera usenga ngo ntukore oya siko Bibiliya ivuga iravuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu so imirimo ntizohezagira amaboko yawe oya nzohezagira imirimo y'amaboko yawe so bisigura ngo amaboko yawe arakora Imana nayo ikayihezagira. Ego aho nyene pasa ncambaza ikibazo aho turi kutwebwe ba diaspora mugabo turaja ni wacu ngiye kuraba kenshi abantu turi muhira umuntu arashobora kuvuga ati jewe nagiye ku rushengero namaze amasaha 10 namaze amasaha 20 namaze amasaha ya mugabo atiyumvira yuko aza kugaburira umuryango canka aza kurya bagasha bavuga ngo Imana yavuze ngo muzotungwa ngo niki ngo nishambo ry'Imana ngo ntimubabazwe ngo ni ngo ntizibiba ngo kandi zimbura ngo mugabo abaho none pastor kweri nk'umuntu yafashe iryo jambo agaca yumva ati jewe Imana izobimpa kandi natwe tubiye ko Solomon yatunze none mvu bwa bukene twipfuza impanuro wo abantu nk'abo bimvira kuri izo nyigisho gusa canke hari uburyo tuzisigurirwa canke tutazitahura neza woduha umuco kugira ngo ve aho tutatahuye neza dutahuzwe neza kugira ngo tuje kwindi ntambwe ni bya bindi nyene bisubira handi nakubwira ati soma Bibiliya iyo soma Bibiliya Paulo yabwiye abibero yarabati ngo narabakunze kuko nabigisha amajambo yanje onamwe mugasubira imamu kayasuzuma ni abasore b'iberoyi yari abantu bakunda ijambo iyo umaze kumenya ijambo umenya icyo rivuga kandi ijambo ni Yesu kandi Bibiliya muri Korinto aravuga ngo tugire ubwenge ubwo ari muri Kristo Yesu so iyo umaze kugira ubwenge uramenya ikintu ikibi ni cyiza rero kufata kubera ngo wasomye umurongo umwe muri Bibiliya ukaca ubyizera ukundi ugasanga byakuyobeje ko ndazi igihe kiruka ari n'abapfiriye mu nzu ngo ariko arisonzesha kwisonzesha si bibi twese turisonzesha ariko menya ingene bisonzesha menya ubishire mu bwenge byose urumva ni bwa bwenge urakoresha urasenga ariko usoma ijambo rero kenshi mbese ntitwibagire ko no muri iyi minsi hari abantu batakaza abandi kwera amaronko bakitirira Imana
bagakora ibyitwa ko ari iby'Imana atari iby'Imana bakeneye kuronka amaronko mu bantu. So rero aho hose ni ikintu tukwiye kugira ubwenge tubwire n'icyo bita discernement. Discernement umenye ngo nivyo koko ibi bintu ni iby'Imana kandi ubisuzumisha ijambo. Hari ahantu nabonye akantu kuri social media, raziki social media y'ubuni iteye ubwoba. Nabonye ako kantu sanga umupasiteri yari afise boutique asengera abantu ninga mu Buganda. Agasengera abantu agacabwira ngo bazane amafana abahezagirira amafana bakagurira muri boutique ye akabasukako karenganya ahagaze ku meza abantu batondana ukaza wiguriye amafana ya wabiri ariko kana orange ukaza akagusukako ngo araguhezagira fata nka eglise yose izanuko urumva ariko arinjiza amafaranga babesha so birakene ko tugira ubwenge. Wow. Ego. Bakunzi muri kudukurikirana turi kuri DICOBU TV nkuko twababwiye ibintu biri kuje kwindi ntambwe nziza reka tumira amateka toyi hama roke tubandanye mu kiganiro cacu. Abantu bose bifuza aho bakorera za conference zihuza abantu benshi bagakenera ahantu hiyaguye hari ibikoresho byose umuntu akenera ari mu nama bijanye n'ubuhinga bwa none nta handi baje atari muri DICOBU conference room. Ndabira nawe DICOBU conference room iri sonorize ku rwego rwo hejuru urabona ya makamera yiyemera amapane y'ifoto ajanye n'ibihe microphone ari ku mwanya iri mu ntara ya Arizona igisagara ca Phoenix Indian School Road 41-36 North Phoenix Arizona 85 ubusa 33. Bakunzi bacu nkuko twababwiye turagarutse tuvuye muri kakanya k'akaruhuko hama ikiganiro nkuko twababwiye bwa mbere ni terera gira icyo utereye kugira ngo dushike muri ryaterambere. Nyakubahwa pasteur nkuko twari mu kiganiro tugaruke kuri scene tuganire n'abantu hama turafise ikibazo ndafise ibindi bibazo bibiri cyo bitatu nagomba ko tugaruka ko kuko ndabona yuko navyo bishobora kuba ari intamba minini itaba muri ryaterambere bivanye nuko ngira ngo biducanga tutashobora kubitandukanya. Dukeneye kumenya ikibazo canke challenge iriko diaspora bariko barafacinga twisunze mu mikorere y'ishengero no mu iterambere kuko turi kuraba abantu menga ibintu bibiri biriko biragora diaspora akaba mu iterambere no mu ishengero mugabo umuronde ukabura aho mubonera umuravino ari uravino mugabo ukabura ati none ibi bintu uyu muntu ariko arabitandukanye gute niyahe ngorane ubona diaspora bazohura imbere canke challenging bazofacinga imbere mu bintu vy'iterambere n'ishengero. Cyane icyo kibazo nico abantu benshi nkatwe aba diaspora dukwiye kumenya. Ne bya bindi nababwira inite gukorera hamwe. Hanyuma ishengero ni Kristo. Iyo je nanga example ishengero karoro k'ishengero ndagatanga ndavye ku mikorere ya Kristo. Ingene yakoze ingene yabayeho n'intumwa icamuzanye uko yatangwe ministere hajya ushaka kumenya eglise ni kujya rero Kristo niwe yoza ibirenge by'intumwa ishengero ririho kugira rifashe ibibazo ni nko kwa muganga urumva societe irakeneye ishengero kandi n'ishengero nayo irakeneye societe urumva turakeneraniye mugabo intererano notanga nini ni kumenya role icyo umuntu akwiye gukora. Eske ishengero ni herore ya shengero ni kiye gikorwa cy'ishengero ni kiye gikorwa cha society ni kiye gikorwa cy'abantu urumva nk'aba diaspora rero nitwamara kubimenya muri icyo gihe dukora neza no guha akarorero igituma equipe ya football ushobora gufata uri muri goalkeeper usama umushire kuri attack umushire kuri numero 9 ntibishoboka cyangwa ufata umwataka umushire muri goalkeeper baramukubita ibitsinda byinshi cyane so nuko rero ntanga rero ubu unye ibintu byari ivanze
isi yabaye mu ishengero riba mu isi. So rero nico kibazo gihari, ariko kugira dushobore gushika ku cyo dushoboye nuko tumenya umurimo wa Kristo. Iyo umaze kumenya umurimo wa Kristo uritanga cyane cyane. Icyo mbona ibibazo bishobora kudushikira twe nk'abanyashengero hamwe mu gihe tutagize gwa rukundo nakubwira, kubera iyo udafise urukundo ntushobora gufasha umuntu. Tureke ntituje kure no gusengera umuntu nka deliverance irateba gato canke ntitebe. Iyo utevye udafise gwa rukundo ntushobora kumugumaho umuntu umusengera, cyangwa umuntu aguhamagara ati wana mwene wacu aragwaye ameze nabi ngwino umusengere. Kubera atarukundo uzoraba ati ntacyo yampaye, uzoraba iki? Urumva je nganiriza abanyeshengero ndabasabira urukundo, nkasabira bamubone mu Kristo. Muri ico gihe na societe izozirondera ishengero, izozirondera ishengero. Pastor muratwishyuye neza, reka ngaruke ngaho kuko hari ikibazo gikunda gushika ugasanga kuko turi ku ijambo urukundo kandi turiko turaraba ingorane tutofesinga hagati y'ishengero na societe muri kazoza muri diaspora, ko turabona yuko umenga abantu ibintu biriko biracanga abantu benshi. Hari ikibazo dukunda kubona cyane kiba benshi mu mashengero ari muri diaspora, ugasanga pasiteri wewe bivanye n'imyemerero yiwawe, pasiteri mugenzi wawe arashobora gukora nk'igikorane cyangwa amaterane cyangwa agomba gukoresha umukobwa cyangwa umuhungu agomba gukora mariage, ugasanga ntimugomba gutumiranira kamenga we utoza ivyo navyo ntubona yuko bizohava biba ikindi kibazo tuzohura naco imbere. Naho nyene niho nabivuze nitutagira ya vision muri Kristo, kuko utaramenya ngo tugere ikirenge muri Kristo n'icya Kristo Yesu, kuko utaramenya ingene Kristo yabaye muri ministeri ntushaka kugira ministeri. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, utaramenya ingene Kristo yagendanye n'intumwa ntushobora kugenda no mugenzi wawe musangiye umurimo. Kuko Yesu yararavye arabe intumwa zose, araraba aravuga ngo mukumve uzoshaka kubona ijuru namere nk'umwana muto akorera uwundi, kuko yarazi ko tuzobicamo. Uyu munsi urashaka kuorganiza ikintu muzi ko muri ko mukorera Imana, ugasanga hari abatavyumva cyangwa ugasanga abakuzibira n'uwo murimo w'Imana nibaba nyene bagasanze kuza kugufasha. So ni kubivanye kuri ico kibazo rero babajije bibaho, kandi nivyo biriko biraho cyane, kandi nsaba n'abasenzi nico kintu twosengera. Nico kintu twosengera kuko umve ishengero ryose harimo umugeni wa Kristo, hari umugeni wa Kristo. Ishengero ryose hari umugeni wa Kristo. Je ni wantumira nzoza kandi nzogufasha, kuko ndiko nkorera Kristo. Ni wavuvise ishengero ukantumira nzoza, kuko mbanzi ko siniko nkorera wowe, hari uwampamagaye niwe ndiko ndakorera. Umunsi nzokwibuzwa, umunsi nzohabwa ibitsibo, nzohabwa ibitsibo kubyo nakoze. Pastor ndabashimiye, murumva abadukurikirana mwese murumva ko Pastor George ariko aragereza gutangira ati ikintu nyamukuru muri vyo ndo wene rero icyo usaba ati niwa mutumira muzana ni gwa rukundo urabikora nkawe. Hama Pastor reka tuje kukanda kabazo kamwe nkeneye kumenya lore ishengero ririko rirakora hagati ya communauté na organisation kugira ngo bashobore kudevelopa canke gutandukanya ibibazo biri hagati y'abajya bumvana n'abatumvana. Icyo kibazo kimeze gute naco? Urumva turiko tugiye kugaruka muri communauté, hari abantu ashobora kuvuga ati je bibazo vyanje ngomba ko bikemurirwa mu rushengero, canke abantu ba communauté bakavuga ati twebwe naho bitugoye turakeneye pasiteri ase kudufasha gukemura ibi bibazo vya communauté. Mugabo ugasanga hagati ya communauté n'ishengero ivyo bintu mwabigize separe,
pastor avuga ati jewe ibintu byo muri communauté ndabitwara hehe mu rushengero. Mugaje usanga abakristo benshi baravuga ati burya rero jewe naguhamagaye nkemurira ibibazo nka communauté, mugase naguhamagaye nkemurira ibibazo nk'ishengero. None mubona ibi bintu mushobora kuzobiprayinga gute canke mutanga impanuro, kuko ndabona ko abantu benshi communauté nyinshi ziratinya kubwira ibibazo amashengero, ziratinya kubwira ibibazo abapasiteri bobo, bagatinya no kwihana, guhamagara abantu nka counseling, kubera ko basanga ibibazo bagumvye ko bokemurirwa nka communauté mwaciye mubitwara muri parti y'ishengero. Ico naco wotanga impanuro gute canke wumva kugira ngo uremeshe imitima y'abantu atari bangangira nandi amavuta ibanga ryanyu, mwodufasha gute cyangwa mufasha abantu bariko baradukurikirana kugira ngo ivyo bibazo bafise muri communauté bibavemo, biyumve ku rushengero ko bashobora kubabwira ibibazo vyabo bakabafasha, n'ishengero giyumve yuko muri communauté rishobora kugira ico batereye bakabiyumvamo, hama tugakora muri iyo nzira kugira bishike kuri rya jambo vuga ngo urukundo atarukundo ntirushobora gukorana. Ego muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo w'indwi kusha kuri 11 aravuga ngo mukundane, mukundane, love one another, mukundane. Iyo mukundanye burya natangwe mvuga ngo urukundo nta kintu na kimwe dushobora gushika ko tudakundanye, kuko ni wakunda umuntu uzomuha amafaranga yawe, ni wakunda umuntu uzomuha umwanya wawe. Uwo mwanya rero niwo ugenda ukabone no kugira ho nyene utange uwo mwanya, ishengero itanga umwanya kuri communauté, nuko hazo ari urukundo, nuko hazo barabuildinze barubatse ifatiro. Atafatiro nta kintu naho turiko turaje. Je rero kuntererano mvuga ati dukundane, dukundane, kuko iyo ukunze umuntu nuraba ngo ikintu uzomuronkako. Je nshaka kugufasha kuko nshoboye muri uwo mwanya, nanje nkazofashwa n'uwundi atari wewe kubera umurimo mwiza nakoze. Rero nico kintu noterera ishengero rero iyo rigiye gufasha nko muri communauté, dukwiye kumenya ingene twa approaching umuntu, tumwegera. Usha gusanga nk'umuntu agutumiye gutakambiye akagutamira akagutaba agasaba umutabare, ashaka kuba dakijijwe, ashaka kuba ari mu yindi maybe religion utarimo, none uzocureka kuko mutarimo. Yesu yaje kurondera abagwayi, yaje kurondera abanyavyaha. Rero niyo ugiye kwegera abantu nk'abo menya ingene ubegera. Hari akantu kashitse naravye emission, ari umukozi w'Imana twa TDJX, higeze kutera ibijya by'imiyaga n'imiriro, biturira bibomagura amazu menshi. Hanyuma cyo gihe barakariye guverinoma ya Amerika, ariko TDJX yarafashe aragenda arabatemberera, niwe muntu yabakarme, niwe muntu yabaruhuye, arabati ninde yoburana Imana, kuko bari bashavuye bashavurira guverinoma. Afata amafaranga yiwe hafi gice arayatanga. Kandi naratangaye yagiye yambaye umupira wa tashtash, apano yatidije tubona amakoti, yagiye yambaye yifatanyije nabo. Urumva ningene wa approaching umuntu, ingene wegera umuntu mu mubabaro wiwe. Ntiyagiye yambaye amakoti, yaragiye kuri tele. Iyo tugenda kuvuga ubutumwa nzi nuko taratubona, iyo tugiye kuvuga ubutumwa niga Bibiliya, ishure rya Bibiliya barakubwira ngo uzokwegera gute umuntu. Ni wagenda ugasanga ahantu bajya ibihori canke bajya ingya zikuba badakenye, ko bakenye badafise ico bajya. Je nakoreye cyane mu ma interieur, nakoreye cyane mu ma interieur, niho nagenda gukorera Imana, kandi naho amavuta nagenda aronka. Nahura n'ibintu, nahura n'abarozi kubera ukwizera, kwa kwizera kwanje kaduga. Ikintu nize niki, iyo wegereye umuntu umenya ngo uyu muntu akeneye iki, iryo kote ndizomufasha. Ariko ni wamwegera nimba kenye ukaza nk'ukenye, ariko ukamuduza ukamukura ko ubukena atariwe, ari umuntu yahamagare guhezagirwa, azokumvira. Niyakuza Imana ikijumbu
cyangwa uzimana ingia wumva utariye imbere yuko yumva ubutumwa bwawe ubanza ujye usangire nawe kuko nutasangira nawe n'ibyo umubwira ntaza kubyumva so nuko rero kumenya ingene tubegera Mano nziza cyane ego pasa nshimiye hama ikibazo cya nyuma nobaza kenshi abantu benshi kibazazanira twebwe twaruka twarabona ko hari amadini atandukanye bivanye no kwizera k'umuntu none harabarunka ubu ibikorwa ku muhamagaro nande aronka ibikorwa bivanye nuko bavyigiye hari nabandi baronka ibikorwa bivanye nuko bahamagawe none muri iki gihe turabona yuko bivanye na technology ahigeze ugwaruka gubu ruramenya ibintu byinshi biruta mbere n'ivyo abapasteri bazi muri technology kijambo ry'Imana n'ibindi none nka mwebwe bivanye nka wewe kundazi ko uri umuntu w'umu intellectuel uhanura iki abapasteri canke amashengero adafata umwanya wo gutanga inyigisho zihagije mu gwaruka canke muri community kuko ngiye kuraba keshe amashengero menshi yibanda ku butumwa mugabo gasanga seminar canke inyigisho ni nkeyi mugabo bakibagira yuko abo bigisha nabo habafise indi knowledge bivaye na technology ahi igeze ibaruta none impanuro wotanga kugwaruka no kubakozi bagenzi banyu musigaye mukorera muri iki gihe nize challenge amuhura yobiyahe kugira ngo ntiduzosange twabuze umusimamo gwaruka gwabuze umusimamo namwe baguma baba challenging ugasanga kumana bavuyeyo mwisi ntibariyo kumana ntibariyo nutuzuyaza mwobafasha gute nibyo rero ijo ni question nziza cyane kandi mboje nakuriye mu ministere y'abajene nakoranye cyane n'abajene nakoranye cyane no gwaruka aho twahora dusengera igihugu 24/24 twagenda nagiye cyane n'abajene gukora imana mu interieur hose ikintu kimwe rero kugira ushobore kuresisa abajene icambere kumenya ngo isi iri kirahinduka ni giki kiriko kirabatwara yego ni giki kiriko kirabahindura ni kubera technology iri kiraduga ibintu byose biba update ariko ugasanga wewe nk'umuntu uzimana utamenye information ikiriko kiratwara abantu ntumenye ingene batabara sasa bikene ko nawe ugira ari cyo bita research urondere umenye ni giki nk'ubu abajene ba kera reka ndagurugero kera twe nakijije muri 1993 niho nakijije ni kera washaka kubona umupasiteri abati ni abashaka kwihana ni muzi abantu baza biruka niho shaka kwereka itandukaniro ry'ubu ibihe turimo utaramenya igihe turimo ntushaka kumenya ingene tabara umuntu bavuga ati abumva ko umutima bagirije baza biruka barira umuntu yihanarira ariko uyu munsi uhamagaye no wihana aza akwega akaguru yerekana ati urabizi ivyubu so rero urumva ko ibintu byagiye birahinduka kandi na shitani arakora yego kandi rero nico gituma bibiri bivuga ngo tugire ubwenge nk'ubwo ari muri Kristo Yesu urumva ni bwabwiye kumenya none isirikijanye kuko ibyonona abana ni byinshi amashure y'ubu basigaye babonona sinzi ko mukurikirana bari ko arasinya umwana babigisha ibintu by'abantu bakuze mu myaka 9 sinzi ko mwabibonye kandi bako arabisinya so ibyo ni ibintu biriko bira umuvyeyi adashoboye kumenya eti nzorinda umwana wanje gute kuko iryo shuri uzoyimurungikamo ntazoguma muhira so ifo kumenya ibiri muri iryo shuri kugira umenye ingene zomufasha ni yataho umenye ingene musengera uri muhire mbere ko ajya umenye ingene musengera ugwaruka rero rukunda ibiki icyo ni cya kabiri nimba bakunda indirimbo nimba bakunda ibyo bakunda ritme y'indirimbo zarahindutse hakundi gisirimba harukunda zangoma iyo bishobora kumuzana ariko akurikiye ya ngoma twabonye benshi bakizwa je nakuriye muri vivante
nabonye benshi bakizwa cyari igihe kibi urumva ukabona umuntu yaje aje akurikiye umuntu cyangwa umuhungu akurikiye agakobwa kuko yabonye kinjiyeyo agafatwa na bwa bushobozi bw'Imana urazi igituma nuko Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana nubwo ubushobozi so twe nk'abakozi b'Imana rero dukene kurondera ubushobozi bw'Imana mu masengesho ufise za mbaraga z'Imana niho n'umuntu aza afise ivyimviro bibi ashikajya ubushobozi bw'Imana bukamufata akaza yihana yiruka rero ifoko tumenya ico abajene bakunda tumenye n'ingene tubazana kuko kuzana abantu muri Kristo ni strategie Bibiliya iravuga muri Zaburi 32:8 ngo je vous donnerai des instructions ngo nzobaha I'll give instruction nzobaha ingene mushobora kunkorera so urumva no wasenga mwemu w'Imana azokuza kandi azokwigisha ingene ufasha abo bajene murakoze cyane bakunzi ba DICOBU TV nkuko muvyumvise umutumire wacu ni pasteur ibikurikira tuzobandanya mu kiganiro gikurikira naho butaha